bukeyi egome sinzi yatonda gusenga yego cyangwa turasanga tumaze yego introduction amahoro neza hano turi kumwe n'umushyitsi yitwa madame Ansira Baratonayo none turaguha ikaze hano murakoze cyane imbere y'uko twibwira twatubwira n'ibyo ukora n'akajambo dusigarana hano watugendeye muri runo rusago reka dusengere hanyuma isigaye tubibandaniriza. Yego murakoze cyane reka dusenge Imana twubaha Imana. Kristo Yesu turagushimiye ingene uri umwizigirwa Imana nziza Imana y'amahoro uri kibirengeye cya byose kandi uri Imana nziza tugushimiye ukwera kwawe tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zitumye turiho uyu munsi dutanguye ukwezi kw'icenda turi tariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda 2021 turagushima ko watugwaniye intambara nyinshi mu kwezi kurangiye no mu mezi aheze 8 y'umwaka wa 2021 n'ubu turacakwizigiye ko ushishikara kubana natwe jambo ry'Imana yatubwira mu itanguriro ngo Henoki yagendanye n'Imana imyaka ingana uko ingana hanyuma ngo uhora aramushima ntiyabakiboneka kuko yamujanye natwe turashaka ngo ugendane natwe mwami Yesu uduhe kugendana nawe muri iyi myaka turimo udushoboze ibikorwa dukora tugendane nawe kandi tugende twezwa igihe cyose kugira nawe tudushime umunsi wabishatse urujane tware nawe mu ijuru bana natwe akanya k'ijambo tugomba dusangire muri uyu muryango wa Hilaire amaraso ya Yesu adutwikire utugire neza twese abumvira ijambo ry'uyu munsi ritubere ijambo ry'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yesu ashimwe cyane nkuko mwabyumvise nitwa madame Baratonayo Ansira ndi umukozi w'Imana mureba ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Emmanuel aho bita kwa Johnson nkaba ndongoye abamama hanyuma nkaba nkunda Yesu narakijijwe nari mfise ijambo tugomba dusangire rito ijambo ryo mu byahishure Yohana igice cya 6 umurongo wa 9 turageza ku murongo wa 17 haravuga ngo kandi amenye icya 5 kimatanije ico gitabo mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushingira intahe bari bafise batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora bari mu isi amaraso yacu umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsaho igicigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nkabo kizoshikira kandi bonameni ca 6 kimatanije ico gitabo isi iratigita cane izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura insukoni zawo zitararunguriza ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwa ahantu hahavyo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru babagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegenza bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo mu misozi babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko muduhisha inyonga z'ivyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse kandi nindashobora guhagarara Imana idutabare cyane iki ni gihe Yesu azobaje gucira isi amahanga abacira urubanza jambo ry'Imana yatubwira ngo hari abiyicwa hari akarengane kari mu isi kandi n'ubu kariko karabaye n'ubu kazobandanya kaba hakaba abantu bishwa atari uko bapfuye n'urupfu rwabo rw'akarago Imana yabateguriye mugabo bishwe n'abandi bantu b'inkozi z'ibibi mugabo twumvise ngo impwemu zabo ziragenda zikabikwa ahantu abarundi twari twomenyereye kuvuga abantu bavuga ngo agapfuye kabazwa ivu ntikabazwa ivu namba agapfuye kaja ku muremyi umuntu yaguhaye ubuzima akagenda akabika impwemu wawe wapfuye wizeye hanyuma abakwishe Imana izobabaza ngo impwemu zabo ziguma zirekama vengeance ziguma zisaba ngo bazoza ryara batwishe kugira ngo baze baronke ibihano niyo mpamvu dusaba abantu ngo muntu wese yezwe
umuntu yaremwe n'Imana wese nta burenganzira afise bwo kwica uwundi, nta burenganzira afise bwo kurenganya uwundi. Akarenganyo n'ubwicanyi ni ikintu Imana yanka cyane. Amaraso yose avishijwe Imana izoyabaza umuntu yabikoze. Kandi ikibabaje nuko hazogera igihe, hageze igihe c'urubanza umuntu atihanye, ngo abami n'abakuru n'abafise ububasha, abarenganije abantu, abahambaye n'aborosha, bataye Imana, bakanka iyo Mana yera turiko turavuga, bakanka igikorwa c'umusaraba Yesu yakoze, amaraso yiwe yatanze bakanka, ngo Imana niyaza guca urubanza ngo bazokwinyegeza, ngo binyegeze mu bitandara babibwire ngo nimutugwe kuko bazoba babonye Imana iteye ubwoba. Iyo Mana uyu munsi iratwingingira kuyizera, itwingingira kwihana ibyaha no kugendana nayo. Mugabo abantu ugasanga bariko bakengera Imana, bagakora ivyo bishakiye, bakaja mu busuma, bakaja mu busambamyi, bakaja kwiba, abandi bagatanga amaraso y'abantu kugira bashobore gutunga ubutunzi burenze. Mugabo ivyo vyose ngo bazobita, kuko ngira ijuru rizozingwa n'iyisi tubonesha amaso uyu munsi. Umuntu ashobora kwiyumvira ngo ibi bizu none bizohava. Imana irinzi ivuga ngo inyenyeri zizokoragurika, ngo n'ijuru ngo rizozingwa nk'urupapuro, ngo n'isi, ngo izuba mubona ingene izuba ribonesha ngo rizokwirabura nk'igunira. Iyo Mana ni Imana iteye ubwoba, iyo Mana ni Imana ihambaye. Niyaza guhana nta kintu gifise ubugingo kizosigara gihagaze, kiretse uwahungiye muri yo agahungira mu mwana wayo Yesu Kristo, niwe bafise ubugingo. N'ayabandi mw'isi turabona abantu bafise amanyama bavuga ngo no kwica nka kuriha. Nta kintu umuntu ashobora kuronka cyo kuriha umuntu, kuko umutima w'umuntu ufise agaciro gakomeye imbere y'Imana. Abantu bose basuzuguye Imana ngo bazokwinyegeza mu bitandara, kandi ico gihe ntawo kubakiza azoba hari, kuko bazoba barasuzuguye ariko irababurira kuva kera bagasuzugura ukuza kwayo. Niyo mpamvu dusaba Imana ngo iduhe kwezwa no kugendana n'Imana, iduhe kwinyegeza muri Yesu. Ibihe tugomba twinjiremwo nibihe bikomeye. Uzosanga amategeko y'isi ari amategeko y'agahotoro, ari amategeko abuza abantu mwidegemvyo. Uba abantu benshi bariko babuzwa gusenga ku mugaragaro, vuga izina rya Yesu mu mashure bakabikura, bakabona umenga izina rya Yesu n'umucafu. Kuvuga Yesu ni ibintu by'abantu bari dépassé, umengo ni ibintu by'abantu batagira ubwenge. Ariko Yesu nyene abantu bariko baranka basuzuguye, niwe yiteguye kuza guhana. Ngo niho ijambo ry'Imana ryatubwiye aha ku murongo wa 15 ngo abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose, abo bose n'abidegevya ngo bansi Imana, ngo binyegeza mu masenga no mu bitandara byo mu misozi, ngo babarira imisozi ngo nimutugweko. Aha ico gihe ngo ijuru rizoba ryavuyeho, kuko ngamenye icya gatandatu ngo kimatana ico gitabo ngo yabonye ngo izuba ngo ryirabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose ngo gucika amaraso, ng'inyenyeri zo kwijuru zirakoragurika. Burya abantu bizi ibintu vy'amasiyanse barazi ko inyenyeri iri kuri altitude nini cyane. Uravye inyenyeri aho ziri ukabona ari akantu gato cyane, mugabo barabizi bamesuyirere buriri indege kera uko kenshi ukuja mu ndege ukuduga muri altitude niko utera ubona isi izimangana, amazu akagenda azimangana byaba grand ciel vy'amazu bikagenda biba bito ukuja hejuru cyane mu kirere. Kurya tubona rero inyenyeri tukabona umengo ni gato gutya, nuko kari kure cyane, kari hejuru y'izuba cyane, kari hejuru y'ukwezi cyane, niho tukabona umengo ni gatoya cyane. Ariko buryo ukegereye ni ikintu kinini cyoba kingana n'uburemere busumba n'ubwisi inyenyeri imwe gusa. Mugabo kubwo bushobozi bw'iyo Mana twizeye ngo niyaza guhana ngizozikoragura ziya nyenyeri, izikoragura nk'uto ducungwe mbona muri jardin, ducungwe n'utuntu dutoya cyane, udusukore none two bagereranya utuntu duto. Mugabo ngiyo Mana ifise ubushobozi bwo kuzokwahasha izo nyenyeri ngo zigatibuka nk'umucungwe. Nukuvuga ko Imana ifise ubushobozi. Bantu barayikengereye benshi kuko ubwenge bwabo, mashure bize barayikengera. Mugabo ni Imana ikomeye, ni Imana ifise ubushobozi. Iyo Mana izotuma inyenyeri zikoroka nk'umucungwe nk'akantu gatoyi isase, inyenyeri remereye ukuraho. None inyenyeri nizakoroka abantu nka jewe nzosigara mpagaze. Bantu bakengereye Imana bagasuzugura Imana, umuntu adapima n'ibijana azosigara ahagaze imbere y'iyo nyenyeri nganuko. Haleluya. Ego mwewe twakumenye kubera igishinga ntahe cawe
ntawo gisubiramo wagiheze we warize amashuri atari make yego watubwira muri make amaja make gusa ego Yesu ashimwe cyane ego bituruko turavuga ntabwo ari ibintu by'abantu batize nk'abantu bakunda gusuzugura abantu ngo nuko yabuze icyo akora naragize licence agrégée licence agrégée mu bintu by'ururimi rw'icongereza hanyuma nkaca ngira na master mu bintu byo kumenyesha amakuru nkaca nongera nkagira n'indi master ndiko ndakora mu gihugu ca Tanzania aho bita Arusha mu bintu by'urudandazwa mpuzamakungu ivyo bita droit du commerce international hanyuma nkaba afise n'umushinga ntahe nawe n'umudokteur mu bintu vya physique moléculaire et atomique mwe nyene vy'ibigendajuru no gukora amabombe nego nivyo arimwo yize mu Bufaransa no mu Bubirigi hanyuma nkaba nkorera Imana rero ndi umukozi w'Imana ibi mvuga ndabizi ko nahisemo ikiruta ikindi kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza kuko niwe buzima ibindi byose ngo bizorangira urumva Imana irinzi izinga urupapuro ijuru nk'urupapuro ikazinga isi yose twege ntituzosigara duhagaze n'amadiplome yacu ntazosigara niyo mpamvu nahisemo gukurikira Yesu rero murakoze cyane nkaba ndiko mpamagarira abantu bose ngo bizere uwo mwami Yesu kuko niwe bugingo nubwo iyi minsi tuzobaho mu isi tugapfa tukarangiza tuzoba dufise ubundi buzima budashira hamwe na Yesu abahezagire cyane yego urakoze cyane mpaye akanya turashobora kuzogira ikindi kiganiro ariko abashaka kuganira nawe undondera no baha nimero ya telefone ndakoresha nimero ya WhatsApp ni agasaraba amajana 257 hamwe na 69 145 n'amajana 7 na amajana 7 ndashobora gusubiramo mu gifaransa plus 257 69 145 707 niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp munyandikiye Madame Ansire nzoca ndabishura Yesu Kristo abahezagire nipfuza ko tuzobana mu gisagara cyo mu ijuru yirera namwebwe tudasubiye konanira mu isi tuzotubonanira mu ijuru ko mu ijuru ni heza ndazi ko isi yimirije ibihe bigoye mugakuba ari muri Kristo ntabwo badufise kuko tuvuye muri iyi si twimukira mu gihugu cyacu cyo mu ijuru kandi ni heza haleluya nico gituma mpamagarira abantu bose kwizera uwo mwami Yesu atakindi kintu bashingiye ko kuko Imana izotuma abami binyegeza je nama nibaza ubwa mbere ngo bazokwinyegeza muri amapale n'amashato n'amaboma mugabo ngo bazobihunga kuko byose bizoba biriko birahunga mu nyonga y'Imana iyo Mana twizeye irateye ubwoba uyu munsi kitwingingira kwihana mugabo ico gihengezo bije guhana kandi abayisuzuguye bazobona ibara uwari we wese ntazoyihagarara imbere atizeye umwami Yesu abahezagire cyane murakoze cyane Yesu abahezagire tugiriwe neza tugiriwe bakwe cyo kukubona n'ivyadukunda zose tuvugane hanyuma mu dushikirize ubundi yego meka senge twego turangize umuntu wese agomba kwakira Yesu baba bariko baradukurikira ku murongo baba abari hafi n'abari kure umuntu wese yavutse arakeneye Yesu burya n'abavyirengagiza bakazana amadoktrina yandi yo gusuzugura ngo Yesu si limite ntiyabayeho umuntu wese afise impwemu z'abazima akeneye uwo mwami Yesu kandi umuririmbyi ariko arabivuga ngo amavi yose azopfukama hari abazomupfukamira musaba ikigongwe mugabo sasera trop tard it will be too late kumwakira n'ubunyene uvyumva uti reka ntunganye ubugingo bantu bave mu vyaha n'ubuyobe kubona umugabo avuga ngo ndakunze umugabo nkanje bagabo babiri nkayi irere bafise ubwanwa ngo umugabo wanje ngo nawe umugore wanje ubuyobe bafise ubwenge bafise amashure umugore nkanje nkahita n'undi mugore nkanje ngo ngura umugore wanje wewe ngo nanje ndi umugabo n'ubuyobe buriko buja mu bize bintu bipfuye bantu bagahinduka ubwenge n'abadayimoni ngo ni uvyigwa ngo ni terambere ngo niko abantu bakuze ngo niko abantu baremwe ntibishoboka satani yinjiye mu bantu yinjiza abadayimoni mu bantu bakora ibintu vy'ubuyobe biteye ubwoba biteye isoni mugabo Imana yari yarashinze ko haba urugo hakaba Kristo hejuru hama umugabo hama umugore hama abana kugira ngo hagire kwicubaha ikindi mugabo bisi yarahinduye ibintu byose Imana yashinze hakaba desordre kugira ngo umuntu wese umuntu arongora imbwa umuntu arongora umugabo nkawe umugore nkawe ibintu by'ubuyobe ivyo bitumiki bimanura ishavu ry'Imana gihe ca Sodomu na Gomora nico gituma Sodomu na Gomora yahonye ariko nubu ubugararije bwaragwiriye kandi abantu bafise amahera n'amashure mugabo batizeye umwami Yesu il vaut droit en enfer
avec les soi-disant connaissances ndayitwa soi-disant connaissances kuko ubwenge nyakuri jambo ry'Imana tugira mu migani ngo nukumenya Yesu nibwo bwenge nyakuri nayo ibindi byose n'uruhendo ubwenge butarimwo Yesu ngo umuntu yizere umwami Yesu ico gituma abantu batagira karimbi bakora ubuyobe baragararije Imana mugabo umunsi umwe Imana izoyibafotsa kandi bazomara bazobabara nuno munsi guhitamo Yesu umuntu akizera dusenga Imana Yesu abahezagire haleluya mwami Yesu turagushimiye uyu munsi w'itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda 2021 warakoze ko wari wateguye ko tuzoba turuko tuvuga ubutumwa hano muri uyu muryango kwa Irere mwami n'uyu muryango mwami n'aba bose turi kumwe ngo bumve ivyo twumvise uyu munsi ijwi ry'Imana riratwingingira kwihana no kukwizera abantu benshi bakagarariza bagatimana bakabona kumenga ivy'Imana birasuzuguritse mugabo harageze igihe abantu bizera Kristo kuko ngo bazogarariza Imana bakanka Kristo bakanka kwizera ukuri Imana izobareka niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Batesalonika ba kabiri ngizobarekera mu buzimire bwabo kugira ngo bahonje kumujinya no kugihano c'Imana uyu munsi rero bumvise ijambo ryawe ubahe guhindukira bihane bamenye ko iyo Mana abantu bariko bakinisha abantu bariko baratsa ari Imana iteye ubwoba uyu munsi iracyatwirekeye mugabo ngo niyaza guhana ngo abami bo mwisi bazokwinyegeza n'abakuru n'abafise ububasha ngo bahunga inyonga z'ivyagiye kuri irya ntebe none rero utaraza kuduhana uduhe kwihana no guca bugufi kugira tugendane ubuzima bubereye twuzure mpwemu yera tugira ukwizera muri twebwe kuko ijambo ryawe ritubwira ngo umugororotsi wawe azobeshwaho no kwizera uduhe kwizera no kumenya ko ijambo ryawe ari ukuri nimba wavuze ngo uzoza guhana uzoza nubwo abantu babikengera bamenye ko bazomenya ko bazokwicuza kandi ataco bakibigira dusenge umuntu wese yumvise iri jambo dusengeye n'uyu muryango wa Irere kugira ngo uwuhezagire kugira ngo Kristo tudasubiye kuranira mu isi tuburire mu ijuru kandi tuzoba tunezerewe ngo tuzoganzisha ngo inkoni y'icuma nk'imyaka 1000 turi kumwe na Kristo ngo hanyuma tubeho ibihe bidashira mu munezero ngo abandi bansimana ngo bazoba bari mu magorwa no mu muriro udashira mu gihugu cumye mu gihugu c'ubushuhe kiri mu muriro ngo bazokwicuza indimi zabo zizorekera ariko nitwifuza ko abantu bazokwicuza umuntu wese yaremye ariko yumvira ijambo ahitemo kukwizera Yesu kugira ngo azahunga urupfu rw'ibihe bidashira turabigushimiye tubigusavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen urakoze cyane Yesu aguhezagire utahiriza umuryango nabo korana ibikorwa murakoze cyane yego n'aba Emmanuel turabastasha mu izina rya Yesu murakoze